kuri wewe uvuga le covid uvuga la covid 19 cyangwa la covid 19 Check Faransa ntaconze ndiyamirije umujournaliste wese azombaza ibintu bijanye n'igifaransa ntaconze Berry Music Mama Melody with design niwe mupeta kujugumiza cyangwa weme abo bapeti bose abo ni abapeti kuri jewe Isaac TV ho Hello abakunzi ba Isaac TV muraba mumeze neza nkuko mubibona rero kuri micro ni Muco Santa la Talita behind camera Juma Jux rero ni kimwe ku kindi no musi tukaba dufise umutumire wanyu wanje ari we wanyu ashaka kubaramutsa Burundi ni lere yora yuma feeling ane Juma to divining hoya just guta Aira uryohe jamata yeah meze neza ni Momo Melody the Master Music Boy of course for the first time muri kiganiro cha kimwe ku kindi kumwe na Santa right yeah ni baby meze neza thank you Momo Melody ikirere n'ikiganiro turabazanya sinzi utangure kumbaza aya uratangura kumbaza mu rugo abashyitsi barabahebera vraiment alright yeah Jenda kwaye uburenganzira ntaco tangura umbazi oya meme ava ko dutangura nta ukimbona nta kibazo wagize cy'amatsi canke kuri Isaac TV ndati Isaac TV ubwa mbere ndahaje ahubwo gusa byanjoheye just byanjoheye for the first time kubona nawe kuko sinabwa kondisho murindi maybe nakubona mu biganiro cyangwa se tuvugana mugabo the first time kubona kandi ndaryohewe Jackson agize ikibazo nk'iki kubona kitari mu ibyo byanditse nga iyo style wambaye yitwa gute iyi nta muririmbyi n'umwe mu rundi uzoyisangana sivyo ko bakunda gukopya bakunda gupirata Momo Style yitwa Momo Style ni Momo Style inoti ya leta inoti y'igihugu cy'u Burundi uzoyigana azofungwa Style ya Momo Melody uzoyigana azomaramara kuko ntazobegwa donc bisaba agusaba uruhusha canke oya n'uburenganzira bwiyo kubisubiramo gusa navyo azoshobora kuko yo maramara ntiyobegwa ntaho yoca indirimbo zawe zitatu uzigire navuga gute akapera mu ntuze imwe sinzi ko bishobora oh my god ibyo bintu ntivyoroha ugerageze ushire mu beat imwe okay Burundi ni lere na yo my feeling hane Juma to divining hoya just guta Aira uryohe jamata ahora mu kanwa kanje yacitse indirimbo ndirimba Monday to Sunday yeah herega nitarajya nje rimurekera ingendo zanje hoya aravyemeye ko dukundana tuzorambana kushika gupfa yaravyemeye ko dukundana tuzorambana kushika gupfa yes I found the love that's it Mama Melody kwaki je ndiko ndombiza indimbo zawe ushaka kurimba nkandi bumuntu kubera iki sinzi usanga ndi umuntu ari we yanyiganye kuko akwigana ya maybe why not why byoshoka akaba ari mu Melody yiganye andi umuntu why bitoshoka akaba ari andi umuntu ni uramukiwe n'ikibazo cyane okay are you ready yeah are you tired are you ready feel alright nongera ikibazo na kimwe jewe ndasanzwe ntabwo ndi umujournalist cyane cyurabizi ngo mbe mfise ubuhinga bwa hatari mu kubaza are you ready so are you ready are you going to be honest yeah okay twese mu kazi kacu dukora turahura n'ibigeragezo sivyo ibigeragezo kenshi tuba duhura n'abantu batugora ndashaka kumenya ninde niba ushobora kumuvuga izina cyangwa se udashobora kumuvuga izina aleze urahitamo ninde muririmbyi aragupropose swat ukanka cyangwa ukemera ngo mujyamane nta numwe vraiment thank you yeah ambaza nawe ikibazo canje kigira kabiri
tuko turarangiza umwaka wa 2020 tutangura wa 2021 right Momo Melody tumwitege gute tumwitege kwibiki ico kibazo kiroroshye cyane kwishura kuko nacishuye kenshi gashoboka Momo Melody muri 2017 yari afite ukuntu yakora 2018 yari afite ukuntu yakora kandi bon ntivyari bibi barabishima 2018 yari afite ukuntu yakora 2019 yari afite ukuntu yakora kandi vyari neza 2020 yakoze neza kurusha right yakoze neza ahubwo mbere y'umuhana amahirwe yo kuba uwo mwanya ashobora gukora ikiganiro kuri za active ubwa mbere yarandikira abajournaliste ntibamwishure urumva ubundi wait ubundi muntu ntandukanye n'ujya wa kera no kuvuga ko je nteranje imbere sinterasubira inyuma nk'ibirenge bisigura yuko 2021 mugomba kunyitega birenze uko mwambonye bon sinzi ko ntawe neza entre iyi parcours ya 2020 kirahera na 2021 hagati umwaka utarahera Tima cyamwe hariho ikintu gisheshe tugira turekure muri iyi ndwi nyene Momo Melody ubwiwe ntabwo noshobora kurekura indirimbo izomara igihe c'indwi imwe canke zibiri ndashobora kubandanya ikibazo canje okay suppose que Imana iri mwijuru of course bon nivyo kwanza ni suppose Imana iri mwijuru of course Imana iri mwijuru turayisenga tukayisaba ikatwumvira nkuko ari data wa twese dusaba tukumvira cyane cyane uko umwana tusaba umuvyeyi ngo amwimico yamusavye okay dufate yuko wewe Imana uyisavye uti Imana ndagusavye unkorera iki kintu hanyuma Imana ukayisaba uti ikaza ikagukorera byinshi mu byo wayisavye hanyuma igacigusaba ati saba ikubwira iti saba igihimba kimwe kiri kuri wewe utari proud naco ngo wari kugihindura kugira ngo niba ari ngombwa yo kujugira igikundiro kuri buri muntu wese yahora atagukunda kubera ico gihimba bije mu ngiro nije igihimba utari proud naco maybe kiriho maybe nta kiriho be honest reka tube musanze nta kihari novuga kiri cyahatari oya bon si cyahatari ni cyahatari ariko niba kiriho kiraguteye ikibazo wana ngaha amaguru yanje gushika kuva ngaha okay I'm proud now. Okay, I'm proud gusa isabye guhindura. Ego ndavyumva ndabitahura. Je ndabitahura. Zigwa abakuzi ba Isaac TV na turiko tubitahura kumwe yavuze yuko ari ama legs yiwe. Right. Thank you. Banga aha kumano. Okay, njiko. Yeah. Okay. Amananje kiyoto ikindi kiga gatatu. Okay. Ni yihe film amaze kuraba ukarira hari bwarizo na filme maze kuraba nkarira hariho filme y'abatanzania yitwa gute canke yari imeze gute ndayizi ni filme yitwa Pete ya Ajabu Pete ya Ajabu umwana yari mu buzima bucya yabuze sinzi sinayibuka neza ngo nayiravye mu 2015 agacaro nkine narashoboye kurira amoso zarakoroka 2015 ntubona mfise ubwano menga ni bukiya 2015 ndafise ubwano so ico kintu kiba kirinze gituma umuntu afise ubwano akorora amosozi kiba ari ikintu sote chamo kiri touchant chamo babaje nyene tu kugera ahantu sindiko ndayipromoting iyo filme ushobora kuyiraba ni Pete ya Ajabu ni indirimbo ni filme y'Tanzania irateye ikigongwe ku muntu yoba swati cyane cyane ku bantu baba baraciye mu buzima bubi urashobora kuba wakuze ujya bigasigara vraiment nubwo utoba wagize gute irya filme ira ni ibintu nk'ivyo irakorana ku mutima rero yarankoze ku mutima niyo ni uramukiyo are you ready ni kibazo kigira kangahe mbega kigira gatatu canke kane okay jemeje za gatatu okay buri muntu wese afite umuririmbyi akunda right je ndamufise umuririmbyi nkunda kandi sinshaka kumumbaza peut-être nibanga ryanje
nibanga rero. Okay, oya Jenny kibazo ndakwaje kuko sinzi yuko ari kibazo uza kumbaza. Dufate ko ari ibanga ryanje mu gihe uza kukimbaza. Urafise umuririmbyi, uwari wese arafise umuririmbyi akunda. Uvuga uti uwo muntu vraiment ko biri kose naho no sigara ndi umwe. Akaba yazimye. Hamwe uzana na pinisura tuzi twa tuntu wacanisha imbabura. Utukazana tuyo dupinisa tumucanisha ntiyo kwaka ntiyo vayo. Uti no sigara ndi umwe kumusapotinga nenda. Kwisi yose cyane. No. In our past 5-7 music industry ahanye. Jerazi bon ukuntu meze ukoze byiza ndagufana. Ubwo nyene uwo muntu akora vyiza ugahita umufana bikakwemeza. Oya ni benshi vraiment ni ryari feelings yawe yarantesheje. Nasavye umwe sinasavye batanu. Je nta numwe ukoze neza nkumva hariyo message quelconque canke sinzi. Urumva injana nibije ko ziryoshe ubujanye na. Ahubwo ejo ko zibisha umutaye. Kubera ko ngo aririmba ngo byo kuririmba aririmba yareka mugabo uvuze ngo umuririmbyi ngo nubwo yozima ngo no gumafanya wapi nta numwe vraiment. Okay, thank you. Ikibazo canje rero kuri wewe uvuga la COVID-19 cyangwa la COVID-19. Ubundi mu melody dama nabisigiye ku ma interview atandukanye ku ma TVs atandukanye buri hose ngira interview je gifaransa nations kandi si iruhande kuba kuko erega wait sindakubwiye uvuga ikirico kuko hari abavuga la COVID-19 n'abavuga la COVID-19 kuri wewe icyo uvuga ni giki? Ndiyamirije umujournaliste wese azombaza ibintu bijanye n'igifaransa nations mugabo peut-être ntomboze onti la COVID-19 la COVID-19 abakunzi ba Active rero mu makomenti avudojije come on numva kukiti tubandanye. Okay, twese tuba dufise abantu badufitiye amabanga. Of course bivaye n'ibi wagize canke ibi genda mufise Juma Jux aramufise Ntuzi aramufise Nuri aramufise wewe uramufise ninde agufitiye ibanga rya mbere uvuga uti ribanga sinshaka ko arimena kuko peut-être nosarika cyangwa se niba ntosarika nyene ubwo byo babihaye? Bon nano. Okay, thank you. Kubera ko rindira ndakubwire gato kubera ko nk'ubu hariho nk'umugenzi usanga twaye ku ntebe y'ishuri. Ubu onye hari ibintu by'ishure byinshi nzi ko vraiment ntonogira iki gusa ubu umwe wese banzi ko bitandukanye gusa na kimwe je ubu nta banga na rimwe wovuga nosarika yes yarabikoze. Okay, thank you. Ikibazo cawe ni uramukiwe ngira ko ikibazo canje muri aba iyi generation murimwo ndaba Claire Berry Music Mama Melody with Design Difficile 5G ba Délégué Général Berry Chris n'abandi kumbura abo nibo nashoboye kwibuka. Nuwe akujugumiza hariho n'aba Mr Giba hariho n'abandi ni benshi nabo nashimye kuvuga. Okay. Nuwe mupeta kujugumiza canke weme? Thank you kibazo ciza. Ucawe yeme? Oya siniyemera kuko ntabwo ndabasumvye cyambere cyo gukora. Je ntabwo ndabasumvye gukora peut-être de munsi yabo. Ivyo nibaza ko ari abafana bo bijija bo bivuga. Icyambere abo bapeti bose abo ni abapeti kuri jewe. Abapeti bose bose n'abapeti. Reka ndagusigurire why ari abapeti. Bose je nababona izuba mu muziki ndumva. Okay? Niba bariko barakora bicamwo umuntu wese afise umwanya wiwe. Chance y'imbwa siyo chance yiwe. Imbwa irashobora guca mu biti by'urugo ikarengana. Vyoroshe igashikayo vuba vuba. Mugiye inka ntishobora gucayo. Urumva? So niba ubona ariko barakora bicamwo ntibisigura yuko tungana nabo mu muziki je ndabasumba n'abapeti band. Ubiharira
ubaho abiharira azamenyutse ni mu commentaire right yeah ni uramukiwe ndakubaze sha burya itunga rya mbere abakobwa baba bafise kandi babagendera bivanye n'uwari we ririho ni rimwe sinzi yuko iryo tunga siryo bagura ntibisaba yuko nawe uba ufise miliyoni 10 ko rironka sofu muri Kongo numva ngo nabahinga bashobora kuriguha ariko wararivukanye wararitunze peut-être uracarifise cyangwa se ntajyo gifise nshaka kumenya niba ukirifise iryo tunga ni ntasubirizwa maze kuritakaza ntajyongera kuronka wibaza ko hari kinda gufinze hama ucunyishura ndakishika ikibazo kimwe okay ndakishira la virginité nivyo nibaza okay thank you ariko nenda kugira ucishura oya dani bikenewe nibanga ryanje ki areze turabukana okay ikibazo cyanje cya nyuma okay Urumurundi ndavyibaza ijana kwijana no ku gisusu hari kwikidodo tubwira imigani ibiri abantu bamenyereye wewe uzi nk'umuntu ashaka kuyumva akavuga ati umugani ntawe numva ibiri gusa ico kintu iyo migani yongora kumenya umugani abantu badasanzwe bamenyereye dufate yuko peut-être wewe utoyimenya kuko abandi boyimenya kuko ntushobora kumenya aba bariko barakurikirana ntushobora kumenya bariya ukumenya ko ikirundi kwabo aho kugera ntarabona iseri haha sinzi kukizi jewe naenda odi igiti kigukora mu jisho kabiri rimwe ubwa kabiri kirarimena uwo mugani suko naenda odi nainzi igiti kigukora mu jisho rimwe igiti kigororwa kikiri gito no bandanya nkavuga n'ibindi vyinshi siyo yose ni kawaida thank you ndibaza yuko ntabukiri mu under 18 ntabukiri umumondo 18 ans urakundanye peut-être cyangwa se warakundanye cyangwa se wahoze ukundanye twese turakosa turacumura turakorera ikosa abo dukunda ariko amakosa tubakorera nta samwe hari ko ushobora gukorera umukunzi wawe akicuza kuba aricujije why yagukunze why yamenyanye nawe why ahubwo kumva yo aronse opportunity yo guhurira n'Imana akayibaza yumva yuko yibaza ati why waremye njya muntu why waretse tukamenyana yoba ririho ikosa wakoreye uwo muntu cyangwa se yoba hari wakoreye ikosa uwo muntu akwi umubabaza bigashika akicuza why yamenyanye nawe sinibaza ko yoba yaricucije cyane ariko ikosa wararikoze ri mubabaza ikosa nakoze nuko j'ai été sincère donc namubwije ukuri ukuntu byagenze naho singomba kubivuga urazi gituma kumbure ushaka kumva siko hari ushaka kuvuga ko ari ikosa nundi gusa kuri jewe nararuhutse nawe yararuhutse sinibaza ko kwera basi abanze kona nk'umuntu akudraga vraiment ukabona really kwagukunda ako bivanye na situation urimwo wowe ukumva nta bintu byo gukunda ukavuga ati maybe ko umuntu nkeka rero reka nemere urumva nkeka bizoza mu nyuma mukaja mu rukundo atani imisi myinshi urazi iyo ugiye mu rukundo hategeza guhinduka quelque chose kumva kumwimvamo umuntu kumva kumuhi ndabizi je rero mw'ico gihe navuga ati nkeka plus tard bizoza biraza atani imisi mikeyi vraiment iheze nkumva sano nta nagimwe gihinduka urumva nta kintu na kimwe j'avance pas mvuga ati rero reka ndamubwiza ukuri tutarashika kure atarashika mbari nze have sanga ndeke ngo nagumye ngo bizoza birumvikana bico byumvikana yuko ku ruhande rwe yabifashe nk'ikosa ariko ubundi
Yeah. buri wese nta muntu yakujija akwemeze ko ufise ikosa nta kosa ufise sinzi vraiment gusa naramusabye ikigo sinzi byayicujije canke izo yagize ariko sinari kwemera kubandanya hari igihe nari kwibaza ngo ngo nkeka inyuma y'umwaka bizogenda ugasanga n'ubundi nta gihindutse ugasanga yaricujije gusumba ya good nivyo hama rero reka ndagushimire Momo Melody yeah sasa wewe uranyishe bro muranyishe how and the why kubadije so abakunzi ba Isaac TV yari Momo Melody nari nakitse umujournaliste nari nakitse nk'umujournaliste uwoba abonye iyi interview abona yuko yongera umujournaliste ngo dusinye contrat umakazi wenda bishoboye sindabishoboye hello en tout cas vraiment murona arabishoboye niyo interview ya mbere nkoze muri kimwe ku kindi mbadizwe ibibazo nk'ibi murakoze cyane hama mubandanye muryoherwa na kimwe ku kindi bibaryoheye mu partage n'abandi hari ibintu mutagomba kugenda mutagize gira subscribe kuri Isaac TV mugenda mutagize subscribe share comment follow Momo Melody everywhere like on YouTube Momo Melody Instagram Momo Melody official Facebook Momo Melody in Twitter be Momo Melody everywhere thank you Isaac TV. Oh.